Urashobora kwibaza ngo ino video ntikuraba kubera ufise page, ariko irakuraba ko hari ibyo navuzemwo bikomeye cyane bishobora kugufasha nk'akarorero ingene ushobora gukoresha ChatGPT ukayibyaza umusaruro wowe udafise page. Iyi video ni yawe, uyirabe kuva ku kambere gushaka ku hanyuma. Okay, twagiye urafite ndamuturongo dutatu, hanyuma ukaza ugafite hano hantu handitse create page, ugaca ufite wonda create page, new page. Wana ngaha bakubwira ngo ushobora gukoresha use your existing profile. Aha ni mu gihe ubu ufise profile itaraba professional mode, ariko igushatse gucreate page ucufite hano hejuru create new page, ugacuba ariho ugira gute, ugacuba ariho wemeza, ugafite hajya hano handitse munsi next, click the next. Hano bacha bakubwira ngo andikamwo izina ryawe, page name. Yes, twawandikamwo izina ryawe. Hano rero hari abantu bakunda gukora ikosa, igihe ucreating izina ubanze wiyumvire ni iyihe content uzokora kugira ngo izina rya page rize kuba rigomba gusa n'ibyo uzoshirako. Nko murabona tugise Mutima Football, nukuvuga ngo ashobora kuba ashaka gushira ko ibintu bijanye n'umupira. Gerageza ushiramo akantu kaza kujana na content yawe uzokora mu izina rya page. Okay, hano turagiye ku bintu bibiri, hari ibyo bita business page, hari ibyo bita creator page. We mu gihe uri mu content creator, utari umudandaza cyangwa utari umuntu agomba gukora ibindi bintu bitandukanye na creator, ushira akaburungu kajya ka black kakaja ngahantu handitse creator. Wowe nimba uri mu creator content ucufite ngahantu handitse creator. Ariko nimba uri mu businessman, nimba ukora ibindi bintu bitandukanye na content creator, ucufite ndajya hejuru handitse business. Okay, hano uca wuzuzamwo bino bintu. Nimba ufise website ukayishiramwo, ugashiramwo Gmail, iyo ni ngombwa, ugashiramwo nimero do telefone, ugashiramwo localisation aho uri igisagara urimwo. Okay, twagiye ngaha. Ara kintu rero ngomba kuvuga ngaha abantu benshi batazi. Igihe uri kurekereratinga page, n'igihe uri kurakora ikindi gikorwa cyose, ChatGPT ishobora kugufasha ivyo bikorwa byawe byose. Aha uragenda ugafata video, ugafata photo, ukayihereza ChatGPT nimba ari ya bio, nimba ari izina rya page yawe, ukayibwira uti uravye ino bio yanje, ino biography y'ibyo nzokora, ubona cyangwa uravye ino titre ya page yanje, ubona noshiraho ifoto isa gute kuri profile no kuri cover. Ugacu yibaza ukayibwira uti raba iyo titre ya page yanje, ucukreya profile photo. ChatGPT ishobora kugufasha n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byose. Ushobora gukora video ukabaza ChatGPT nakoze video imeze ukunuku, wonkorera titre cyane caption y'iyi video nakoze, nashize ko foto imeze ukunuku, ukayimuha ukambwira ati nkorera caption cyangwa titre yino video kuri Facebook cyane kuri YouTube, ukagenda ubaza ChatGPT. Okay, uca wigarukira ngaha aye muri ya page yawe, uracabandanya gucreatinga. Noneho tugeze gushiraho profile, kutugeza kushiraho foto ya profile. Hari abantu batazi yuko ifite akamaro, ugasanga umuntu yakreatinze page na profile igeze ashirako canke nta cover yashizeko. Muri ico gihe uri gukora ibintu bituzuye. Hano rero tugomba dushireho ya foto twa creatinga muri ChatGPT, tuyishire kuri profile. Hanyuma nca nongera nkasaba ChatGPT nkamubwira ngo nkorera cover wisunze ya titre ya page yanje. Ngaca ngenda direct nkashiraho ngaca nshiraho ya cover na ya profile ya foto. Nkaba ndiko ndabandanya gucreatinga page ifise amagara meza, page imeze fresh. Okay, turashobora kubandanya hano tugashiraho na cover. Murabona ko cover nayo nyene yamaze kujaho. Hari abantu bacikiriza video hagati, hari ibintu navuze mu mpera ni ubicika, uraza kubucizwe n'ibintu bikomeye cyane gose. Babandi bakunda kuba bari mu bihano ntibegere babimenya, nabiherejeko. Bamwe usanga barose monetization ntibabimenye, nabiherejeko. Bamwe bananirwa no gusetinga ibikorwa vy'indwi, nabiherejeko. Hano baratubwira ngo invite, ushobora ku invite kubera ino main profile ya nishasho, nako atabantu benshi ifise, abantu babiri bonyene gusocushira ku tuvi, ugacobe inviting kugira ngo baze kubona ino page, bashobora guca bagira bagufollowinga. Kakantu kanditse follow ingene bagashirako ngibi, ucukabona hano, ugacufye onda hajya hano next, hanyuma go to feed.
aha no kuva kajya kantu ka follow ugize commentaire kuri poste uzogasanga ko ni kuvuga umuntu wese ataragufollow ngazobona kajya kajambo follow ashobora gafyonda ko bigize gute byoroshe. Ubu page bisigaye gukiratinga byose usigaye ubigira ko bisigaye byoroshe cyane. Mbwira umuntu atararonka page uri kurakora ikosa rikomeye cyane gose, ntukabura umufollowers wanje udafise page, ryo bari kosa rikomeye cyane gose. Kubera iki? Aya namakuru nikuriye muri Facebook indani nabihamagariye, sayo umuntu yambariye, sayo nabajije chat GPT, ariko nayibarije indani ndiko ndababaza ngo mbega main profile na page nikihe gihemba neza. Ntibambwiye ko page ari ihemba cyane, ariko baravuze ngo byiza iyo ni apere yo from Facebook, byiza wo biduza byose. Hano rero ndiko ndakwereka ingene ushobora gusettinga page yawe ikaba imeze fresh, ikaba imeze neza. Hano ni bya bikorwa byindwi urabona hano, ucufyonda ko ukemeza, ukafyonda kuri ajouter, ugafyonda kuri please kugira ngo uyidugirize ibikorwa byinshi, ugafyonda kuri continue. Yes, hano turakomeza tufyonda kuri continue. Ubonye umaze kwemeza ko hajya touch more people, wahemeje urabona bakuzana kuri bya bikorwa byindwi weekly progress. Ugacufyonda niba ushaka gushira ko ziri munsi yidusanze zihari, ucufyonda kuri mo ushatse gushira ko ziri hejuru, nimba ari content uzoshira ko ucufyonda kuri please. Hanyuma kuri story naho nyene meme soze, hanyuma ukaca ufyonda hano munsi handitse save, ucufyonda kuri save, hanyuma ugakomeza na creation ya page yawe. Urabona hano hantu rero handitse reach more people, hano handitse reach more people, page iracyari kuri 0 followers. Ukuvuga ngo Facebook irakubajije ngo hitamwo kano kantu, apana kwandika ngo build my community cyangwa ngo maximize my earnings. No, fyonda hajya ahantu wemeze kuri kajya kantu kanditse ngo reach more people. Alright, so hano rero turamaze gusettinga, tuzoshira ko post 200 story 200. Aha hantu handitse 0 series hari akantu kameze nk'agafoto k'umuntu, hari très danger. Igihe hari shasha banditse 0, igihe uri mu bihano haba handitse 0, igihe page yawe imaze igihe muga bikaba ida postinga naho nyene haba hari 0. No kuvuga ngo iyo iri nko mu bihano hoho bisigura ngo nuzo postinga imyaka 5 nta monetization ushobora kuronka, nta na followers ushobora kuronka. Hano hantu handitse 0 series. So utegerezwa kuba très attentif. Niba page yawe kiri kuri 0 followers cyangwa utari creatinga, nta kibazo niba hari 0, kuko kugira uronke rimwe series uba ufise 1000 views, ufise 5 post series ufise 5000 views. Ukugenda uduga par jour niko bagenda bazevaliwa, bakwereka ingene uriko urevaliwa kubijanye na reception. Okay, aha rero ni kuri babandi batamenya ngo mbega ndi mu bihano canke mbega narose monetization, page yanje iri recommendable, naho birabira ucufyonda kuri professional status bacha bakwereka monetization, page recommendation. Ari ushaka gusaba blue tick mu gihe yamaze gukwiza ibisabwa kugira ngo ironke blue tick. Urabona hano igihe uri mu bihano haba handitse akaburungu gasa na jaune canke gasa na rouge. Aho hantu handitse recommendation, page recommendation, haba hari akaburungu gasa na jaune canke na rouge. Okay, aha hejuru kuri monetization mu gihe uri mu gihugu kitari eligible haba handitse pas encore eligible, not yet eligible. So uri mu warose monetization haba hari akaburungu gasa na bleu, mu gihe utaronka monetization haba akaburungu gasa na gris. Hano rero murabona yuko page ikiri 0 views, 0 earnings. 0 earnings nuko bana amafaranga ariko nta views nta kubera ko urabona naho akarongo ka blega kikamye byerekana ko atakintu na kimwe irakora. Murabona ko page bamaze no kuduha notification tubira ngo twamaze gucreatinga page. Abantu rero batazi ngene bapostinga kajya kantu ka please ndakweretse hajya hejuru, ugafyonze ko kakwereka buri tools yose ya Facebook ya page yawe, ingene ushobora gushira ko post, ingene ushobora gushira ko story, ingene ushobora gushira ko riri abantu batazi cyari cyo batazi ko ari zijya video zidashikana iminota 3 ziri musi ya 3 minutes. Hano murabona abantu baramaze ngo live ngo yuca hehe ngako kantu ka live. Mugabo page mu gihe ari shasha usabwa kuba umaze kwiza iminsi 60 kugira ngo wemererwe gukora live instrumental. Okay,
igihe utarakoze iminsi 60 ushobora gukora live. Murabona yuko page yitwa Mutima Football, munayifollowing. Abashoboye kuba mura bino video mukayigeza kuri no stage. Thank you very much. Nuko uba umaze ukiratinga page wibuke gushira ko like, ushira ko commentaire kugira ngo ugende uronka n'izindi video. Abantu bataraza kudufollow kuri YouTube mutarakora sabone muzohomba byinshi cyane. Ugende kuri YouTube wandike Never Give Up TV F, hanyuma ukore sabone. Ufyonze kuri sabone cyangwa subscribe, ucufyonda ahantu handitse akantu kameze nk'agakengero gafyonde kuco kameze ahantu handitse tut. Ndagushimire wowe wageze hano, wibuke gushira ko like guys, hanyuma reka ndagushimire. This is Mr. Never Give Up.